umva ukuri. Hari ibintu bitandatu bituma umuryango wawe wamunemerewe neza. Muri no misi yacu imiryango myinshi irimwe amatati, induru, kudahuza, abantu bagakora uko banezerewe inyuma y'imisi 5, inyuma y'ukwezi, inyuma y'umwaka bagatangura kwitana ba mwana ibitutsi uragapfa nakuzanye ntaziyo narebye narihenze umukwahukana induru mu masentare. Kandi abo bantu benshi ugasanga barize baratunze babayeho neza bava no mu miryango yiyubashe, ariko ibibazo mu miryango ntibishyere. Umva ukuri, hari ibintu bitandatu umuntu akora mu rugo rwiwe mu kubana kwe n'umugabo we n'umugore wiwe bigatuma abo bantu babaho banezerewe. Ibyo bintu rero tubisoma mu gitabo citwa L'Itinéraire du couple, ni page ya 42 kugeza ku page ya 43. Muri Bibiliya mu gitabo c'imigani gice ca 24 umurongo wa 3 haranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza. Ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi iyo abantu bakerebutse, umugabo akaba akerebutse, umugore akerebutse, ariko badakerebutse mu bibi, bakerebutse mu byiza, mu bumenyi, bafise ubwenge, ibyo bituma urugo rwabo bwubakwa. Ubwenge rero ntabwo ari matematike, si chimie, si kumenya gukora amaradiyo, si kumenya gukora telefone, ntabwo ari kumenya kuba warize ufise amadoktora, ntabwo ari ibyo, ahubwo ni ubwenge buva mu ijambo ry'Imana butuma umuntu agendera mu nama Imana yasize mu ijambo ryayo. Izo nama zigenga canke zitegerezwa kuyobora buri muntu wese mu buzima bwiwe. Ibyo bintu rero bitandatu reka tubiganire ko icambere nico bita ni kivuga ngo avoir des perspectives réalistes, bisigura ngo no kuvugisha ukuri kuri kazoza ku rugo rwanyu. Mu gitabo canditswe n'umwanditsi yitwa Les n'uwitwa Leslie Parrot mu mwaka wa 1996 ni mu gitabo citwa ngo Sauver son mariage avant qu'il ne commence. Banditsemwo ngo abantu benshi impamvu imiryango yabo ibamwe ingorane bakankana, urugo rugahinduka, aho umuntu yoririye akaharirira, aho ruhukiye ukaharuhira. Ngivyo bintu biterwa nuko ngiyo bariko barareshanya bakironderanya babeshanya, bakabesha kuko bazobaho. Umwati nitwabana tuzokunguka tugira amahirwe menshi, ugasanga umuntu ariko aravuga ngo bazokunguka ntamenye uko imodoka afise ejo izogira isanganya gasha, ntamenye ko azokwaduka umuriro muri butike bigasha byose, ntumenye ko kwazi bazokwirukana, ntumenye ko hazoza imvura ibomora inzu ufise, ntumenye ko hazoza n'ibindi byinshi by'ingorane ziba ku isi bigahitana ibyo wewe wavuga yuko ari inyungu zizobatunga muri kazoza. Icya kabiri ati nitwabana nta ngorane nimwe izobaho, ati tuzobaho tunezerewe nk'abamarayika. Ibyo ntabwo bibaho, ahubwo kwemera ibintu utazokora. Ntabwo nzogukankamira ngo sinzokubwira n'akantu na kamwe, ibyo bituma iyo umukankamiye, iyo wamubwiye ngo nzokwamanda kwitaho ngo sinzova imbere zawe, iyo uvuye imbere ziwe, iyo utamwitayeho, ibyo bitangura kuvuga ngo warampenze, ngo urabesha, ngo uko tubayeho ntabwo ari byo wanyemereye. Ikindi naco ati nitwabaho tuzobaho twegeranye tuba hamwe. Abandi ati nzokwihanganira intege nke zawe, nzokuba hafi, ariko yabafise inda ugasanga umugore no kumenya yuko ukwiye kumukorera agatobe ka karoti ntabyo gishoboye. Ugasanga umugabo n'umugore bavuze ngo nzokwihanganira intege nke zawe ntibazihanganirana, umwe ntihanganira uwundi. Ibyo bintu byo gusezerana ibintu nawe udafise ngo tuzoba mu makosi y'umuriyoni utigeze ufata n'ibihumbi 200 ngo nzokujana ngo hehe ngo tuzobaho gutya ukazuvuga ibintu nawe utazi. Hariho n'abantu baririmba indirimbo z'isi umuntu yabumviriza natwenga ngurumva ngo ndagukunda ngo naho ngo no kwiyambika ko ngo nikibombe, ngo ibyo bintu byo kubesha niho ari gucumisa uko minduru. Ugasanga abantu ngo nzoguha byose, n'Imana ifise byose ntabwo iduha byose. Umuntu akabesha ibintu nawe adafise atarigira abona. Ico ni cambere. Iyo umuntu avugana ukuri n'uwo babana n'igihe mutarabana mukiri muri fiançailles, kuvugana ukuri ku kuntu muzobaho utabeshe, ibyo bintu bituma umuryango wanyu uzobaho unezerewe. Mu bwiza ukuri kubayeho, ntuvuge ngo ufise amatongo 50 n'inkijana nta n'urukwavu rorora. Ica kabiri nico bitwa entretenir une bonne communication, kuvuga ngo no kuganira neza. Abantu benshi ntabwo baganira. Kuganira rero no gufata kanya mukaganira, mukarondera ingingo muganira ko, mukamenya nibyo muganira n'umwanya mu biganira ko. Hari abaganira bageze mu buriri ntibyemewe, hari abaganira bariko bajya ntibyemewe, bagashaka gufata ingorane zose bafise ngo baze kubiganira mu mwanya atari wo. Rero hari abagabo n'abagore
batazi yuko kuganira ari byiza, harabazi ko ari byiza batwawe n'ibikorwa bya buri munsi, ku buryo umugabo n'abana batamubona n'umugore ntamubone, umugore ntabone umugabo, ugasanga abo bantu babayeho gutyo bataganira bameze nk'ibiti bibiri biri hariya, nta kiganira n'ikindi. Abantu bakaba baba mu nzu imwe ariko bameze nk'aho umwe aba muri Amerika uwundi muri Afurika. Icya gatatu gituma umuryango ubaho unezerewe nico bitwa capacité à résoudre les conflits. Nukuvuga ngo nukuba umugabo n'umugore bafise ubushobozi bwo kumara ingorane bafise bakazitorera umuti. Iyo umugabo n'umugore bakanugakomye mu muryango ku bagenzi bande kwande badashoboye kwimarira ibibazo, ugo rugo ruzokwama rurimo ingorane, kuko hari igihe ngo uganyira uwugira awa, kamubwira ngo dufise ibibazo ngo akakubesha kandi ari kavuga ngo awa. Ikindi nico bitwa acceptation de la personnalité de l'autre, nukwemera uko uwo mubana ateye. Hari umuntu usanga adashaka kuvuga menshi zumuvugisha uvuga muri make. Hari umuntu usanga yanka umuntu amubesha igakutabesha, uko kuntu uwo mubana meze. Hari umuntu atazi gutwenga cyane, hari umuntu ibintu bimuryohiye canke hari ukuntu usanga umuntu ameze, uko kuntu uwo mubana meze, kuko abantu bose ntibaremye kimwe. Naho nta muntu yemerwa kugumana ingeso mbi, ariko hari igihe umuntu uko usanga ateye ari uko ameze. Umuntu wese akwiriye kumenya ko kubana ntabwo ari uguca ufata umuntu Eric ahinduke Jean, Francine ahinduke Clarisse, oyaye. Ariko niyo mpamvu umugabo n'umugore mu mwese mbere yuko babana, tubwire n'ababuca bashinga ingo n'abazishinze, kirazira kubaho utabajije umwe ibyo akunda n'ibyo yanka. Ibyo bituma urugo ruba gwiza. Icya gatanu nico bitwa attribution de responsabilité respective. Umuntu wese nakore ibyo ajejwe, amadevoir, inshingano afise. Nukuvuga ngo umugore ashobora kwirirwa ari karateka kamesa gakoropa, umugabo nawe akaja kurondera amafaranga karangura ni Dubai, yazaga itavuga ngo umugore nta bintu yakoze, kubera nawe atagiye kurangura i Dar es Salaam. Aba yakoze kuba yakumeseye amasokse, kuba yameshe akakumesera utuntu twose, akoza abana, agakoropa, agateka. Ibyo yakoze. Umuntu wese akuriye kumenya ko ibyo ajejwe akabikora neza kandi umuntu akabimwubahira. Iyo rero hariho abagabo bakora, umugore adakora, agaca umugore asuzugurika. Hariho n'abagore iyo ari akora ugasanga umugabo nta bintu akora, biba bibyaye gusuzugurana. Cyangwa ugasanga umwe ntazi yuko ibyo yakoze ari byo ajejwe, abantu ugasanga barankana bitewe nuko umwe wese atazi ibyo ajejwe. Ubu hariho n'abagabo usanga ari wajejwe gutunganya mu nzu, ugasanga n'igitanda ntigishashe wagisasa, koropa za guteka, ugasanga umugore ibyo ajejwe no gusiga ugwara. Ibyo nabyo ntabwo byemewe. Niyo mpamvu urugo kugira rube gwiza, umuntu wese nakore ibyo ajejwe kandi abikore neza kandi abyubahirwe. Icanyuma nico bitwa s'accorder sur le loisir, nukumvikana kubinezereza uwundi. Nukuvuga ngo muri buno buzima hari igihe umuntu abanezerezwa no kujana n'umuntu bakatemberana mu isoko, no kujana ati mperekeza, kaba ari byo bimunezereza. Ugasanga umugore arabwiye umugabo ati nshaka tujane ku isoko, je numva ari byo binezereza. Ugasanga umugabo ngo je ndanse, ngo je ngo ibintu nk'ibyo ngo nisishaka. Ibyo urugo bugwisha. Cyangwa ugasanga umugabo akunda nk'isombe, umugore ngo je ntajyo nshaka. Umwe agakunda ibijumbu, undi birayi. Numva ngo abo bantu babiri batumvikanye kubinezereza uwundi, abo bantu babaho nabi. Rero niyo mpamvu urugo ushaka ko rumera neza, wama runezerewe, ukora ibyo bintu bitandatu jeje kubabwira. Icya mbere muvugana ukuri, ntuze wemera ibintu udashitsa. Icya kabiri ni mwige kuganira. Icya gatatu nimuze mwimarira ingorane mufise. Icya kane uko mugenza wateye byemere mubane, ibibi bimurimwo bivemwo, ariko n'imiterere yiwe ntushake ngo abe nkuko ushaka, kuko hariho ibidashoboka. Ikindi naco umuntu wese nakore ibyo ajejwe mu rugo. Icanyuma ibyo mugenza wakunda nawe bikunde, igihe atari bibi. Ntabwo bakunda urumogi nawe ngo ucunge urumogi, ariko hariho byiza umuntu abakunda ubundi adabashaka. Umuntu akubwiye ngo Jesse nshaka ikiradio kivuga cyane, byumve zuvuga za buke buke, niko abameze. Imana iduhe kugira imiryango myiza mu izina rya Yesu.